urabona ko ubonye twavuga umukobwa ari hiti ubonye filme yiwe kirakundwa cyane ni Fanny Lavine urumva antawe we ku ruhande rwawe haje umuntu akakubwira ati wewe Fanny arakurusha gukina wo kwishura gute mema arakina kumurusha Fanny we hagati y'umukobwa na Fanny ninde ubona rero uwo hari ibintu amurusha na Fanny hari ibintu amurusha ujya murusha izina uwo narashoboye gukina sinja kure ndavuga ndatanga karorero ka hafi kubera ibintu byasirikiye cyane byashitse kure turavuga kuri Abel Ndiwayo na Fanny urabizi ko benshi bagize iki Abel sinzi bamubesha ko ajyamana n'abakobwa we uko yavuze ko bamubeshera ariko undi we yavuga ko ari ukuri urumva byabaye kumugaragara twese turabizi none ku bantu dubakurikira ni igiki nka mwebwe muko muraduhanura cyane ni igiki mwokora kugira ngo muhindure ivyo bintu ni igiki muhanuye abo bantu nibibazo bitatu sinaryohewe mu gihe nani Abel na Fanny batandukanye bivanye niki bivanye nuko igihe bari bakiri kumwe hari inguvu zari zihari inguvu kandi urabizi kuko mwarakinanye filme My Family muregeranye naguciriye mu biravuga ko bari bakundanya Abel Ndiwayo na Fanny ribata cavyinjiramwo baba ariho batangura umushwano nivyo canke sivyo ntibari bakundanye ku muntu mwari mwegeranye arabizi biravuga ko bari bakundanye urukundo nyene kwa fiançailles ya arivyo byavuyemwe beef ngo kwera ribata yavyinjiyemwo ngo Abel arafuha ni kiganiro ribata ivugi Abel arafuha ngo ntazi gutongoza ngo mani ngo yaguciye amazi ngo nuzi gutereta gusa nakubeshi ibintu yagize sivyo bijya bintu yabireka kandi yabireka ntivyari kugera hajya koresha umwanya avugiramwo ngo Abel na Fanny ngo bahuye basabana imbabazi ico kintu kivuze kwiki my friend Fanny Lavine afise umuryango w'abana babiri urumva turabazi abo bana babiri barakuze harimwe umwe akuze amaze no kuge ucuvyumva bonaresha cyabo marira we yo kwitupa yarasavye ndamwima sinzi twararyamanye sinzi ndabivuge byose ngirane no ku kiganiro Dani yakoze hari ahantu yavuze ati Fanny hari ibindi mbitse ngo Fanny ngo yaramusavye ngo Fanny ngo aramwima abana Fanny yaramusavye Fanny aramwima ngo Abel yaramusavye Fanny aramwima yofata mu mama we haje ndikora dihagaze bivuze ari muri make nta muntu uza gusaba atazi kusanzwe utanga rega bivuze ari nze yumvira gusaba abazi kusanzwe utanga turabaramukije bakunzi ba Buja Time TV aho muherereye nyene ndabizi ni mumenyere umusaza yitwa Dani ari wahari ariko yafatiriwe acaranyikora kugira ngo ndamufashe akaba rero naserutse uno munsi nkaba angiye kuganira n'umwigeme mubona imbere ya kamera umwigeme mwiza akaba ari kumwe n'umusore hano basanzwe bamenyereye ariko nk'ibizanzwe reka duhere ku mwigeme kuko niwe mbona umengo afise utuntu tw'udusoni sinzi turakora mwiki yambo umeze neza yego urahawe kaze kuri Buja Time TV ramutse abakunzi ba Buja Time ubidondore bamenye mo bagiye kuvugana nawe muragize neza nitwa Emeline iryo ni izina rya mama hanyuma ryamaye mama na papa na mama wanje ngo yitwa Emeline aba mu bisanzwe muri filme nitwa Meme kenshi niyo bukunda kumamagara ndi mukinyi wa filme nta kindi ndibaza birahari byinshi ariko rindira hamwe ndaza kukubaza turacari kumwe nta kibazo katumanze tuhe kaze uyu musani wacu hano toujours cha mama toujours cha mamare okay bro kuri Buja Time TV uramutse abakunzi ba Buja Time TV na cyane ko bagukunda cyane mu commentaire muranda bibona abakunzi ba Buja Time TV ndabaramukije cyane kandi ndabifuriza na Noheli nziza kubemera Kristo yemereje okay hajya wowe ushigike uri kumwe nabo mu bamwemera ndi kumwe nabo ariko je simimbaza Noheli kubera so sinzi nakuze niko nakuze dini giwacu ridahimbaza vya Noheli none ni kubera iki kubera ko utabihimbaza cyo umva ushigikira bajya babihimbaza no kiramu duhe impamvu bashigikiye n'impamvu wewe utabihimbaza kugira ngo bajya bagume mu vyabo bashigikiwe nawe ugume mu vyabo ushigikiwe umuntu ushaka ko mwumvikana uzu umwemerera ibyo yemera
ntudushake ukiraho ndagushimiye habaho kwihenda nivyo dufise ubwenge ariko ukiremwa muntu cyose gifise ukwihenda ushoboye gufata imyanzuro ariko ugasanga wibesha ariko iyo ronse umuntu agukebura ukavuga ati inshuti bino bintu bimeze ukamuha impamvu yumvikana afise kubihera tanga impamvu yumvikana kw'aba bantu oyaye urazi ikintu gihari kimwe cyo none ntiyatugora kira muntu kw'iyisi afise ibintu yemera kandi twebwe abantu dufise ukwemera gutandukanye kandi n'amadini aratandukanye kira dini ifise ukwiteye nico aho nahejeje finish wewe muri make ushatse kuvuga ni kira muntu yizera ibyo wewe ibyo yizera ahagaze yewe atakunegura hana ngo kubera ngo wewe ngo uvyemera ntavyemera ngo wapi ufise impamvu uvyemera ngo kubera ntavyemera ngo wapi ufise impamvu tuze rero tubeho meme ndakubaza ikibazo kimwe ndahera ku buzima bwawe ariko sishaka kubwinjiramo cyane ariko burya murinze mugaragara imbere ya kamera cyangwa byakunda rero umuntu abagukunda bashaka kwipfuza kumenya eske meme nkunda asanzwe ateye gute mu buzima busanzwe ninde na cyane cyane mu ncamake uragenda wivuge mu buzima busanzwe ntuje muri filme uvuge mu buzima busanzwe mu ncamake meme ninde kwanza meme n'umuntu asanzwe yitonda reka kumakazi nawe yitonda n'umuntu mu buzima bwa misi yose n'umuntu adakunda kuba ashavuye aguma twenga akora no mu mutwe umwanya wari wose nguma nezerewe nubwo nshavura ntibimara kumunota mu majambo make ndamwise munezero ega n'ubundi nitwa munezero Emeline birahuye muncamake nuko uko niko Emeline ateye anyene nk'umukunzi wawe bwarabimenye twabasanze muri shooting muri tournage jewe nashimye kubasangaho kugira ngo tubashe kugira iki kuyaga bimwe maze imizi nkurikirana filme muri ko murakina yitwa Amayobera y'ubuzima iriko ica kuri channel yitwa Bikore TV urumva uri mu actrice novuga ko uri kuvyifatamwo neza ariko naragera kuri Bikore TV nigeze kukubona ku yindi channel nibagiye izina ariko mwakina mu Biswahili Babuke TV voilà rero ndashaka kumenya kubera iki utagikorera icambere kubera utagikorera kujya channel yo mu Biswahili byagenze gute wapi sinda niho nkiri n'ubu muracakora turakora gusuraze ko budukina ama episode nijya filime yo mu Giswahili iri mu ma episode umva dukinye episode igahagarara urumva nta kamaro ko kuguma dutonda gukina baracha postinga izo bafise bibutse nk'abakunzi bawe kugira ngo bace bagenda kwikurikirana yitwa gute Rumonge Matata filme izina rya filme Rumonge Matata okay izina rya filme yitwa Rumonge Matata kuri channel ya Babuke TV hama rero twinjire mu Mayobera y'ubuzima filme iriko irakundwa cyane kandi bigaragara ko uri umwe mu actrice bakunzwe cyane muri iyo filme ari wewe nzira umwana wawe azocako mu gukira sawa ikibazo cyane ucumvirize neza hama ujya mwana wawe yari kiremba ikibazo cyane rero kica kizuko filme muri ko murakina ni inkuru y'ukuri cyane bimeze bite filme kwanze cyambere dukina ibintu biriho mugabo mu rujya mwanya turiko turabikina ntibiba ari byo nububeshi busa n'ukuri mu buzima busanzwe ivo wanje sikiremba ivo wanje rakomeye mugabo aha ku isi abantu nk'abo bariho kandi urazi warabonye ukuntu iva yahatswe kwiyahura kumvo z'ukwiheba iva umusheri yaramuhevye abantu bakamuvuga yarasiganye jeje nyene oyiko urumva yuko mu ncamake si nkuru y'ukuri twakinye mugabo ni ukuri kuriho ku isi voilà okay biragaragara kubera ko impamvu nande kubajije haro bamwe baba bibaza
ko ibintu abakinyi ba filme bakina abarukuri uzi ko bishika n'umuntu bakamwanka bya vrai mu buzima busanzwe urumva ntakubeshe ijya ni true story kuri jewe for sure yani story y'ukuri havuyemo ikintu kimwe muri cinema dukora story ziba ari ukuri zibaho ariko hari ibintu bimwe bimwe bitaba bituri ko twebwe ariko bigaca bisaba yuko bibamwe kugira cinema igende neza sawa ntakubeshe ijya cinema kuwa yanditse yakoze ku buzima bw'iwanje ubuzima bw'iwanje bumeze kujya nyene ariko havuyemwo kijya gusa cikiremba ico gusa nayo bundi buzima bwose wabonye muri just film ni kujya nyene bwabaye kuri jewe okay ukiraho none uvuze ngo true story ya film aho tugeze wajyamanye na mama wawe nivyo nyene no mu iyo story yawe y'ukuri wajyamanye na mama wawe ndakubwiza ukuri uri gipanch mu mutwe igituma uri gipanch nakubwiye ko iri janani ijya zijya sene zo kuvuga ngo ndikiremba niko atarukuri rero kujyamana na mama byavuye mu kiremba niyo mpamvu kina filime y'igiswahili ngaha mu Burundi hawezi kutoboa sawa ntaho wova nguje ngaha mu Burundi mugabo urazi yuko ngaha muri Burundi twigeze kunyuganzwa ni filime z'igiswahili zivuye mu yindi Tanzania okay niyo mpamvu rero cyage cyaka numba umuntu yarara yicaye si mpamvu rero nakubwiye ati ubu Burundi bwarijukiye mu bintu bya filime niyo mpamvu rero turiko turafata sana igihugu cacu muri filime ku rurimi rw'iwacu kandi turabishima cyane kuba abarundi bacu badishikikira mu rurimi rw'iwacu batitayeho kandi filime zo hanze kandi bafise ziwacu ziri mu Kirundi niyo mpamvu rero ukicheza Kirundi hapa Burundi hautoboa yani muri make ushatse kuvuga urazi aho ikibazo kiri ntubona cyamamare sindi ko ndaguhenda urabona ko ngaha muri Bujumbura wahifatiye barakuzi kandi baragukunda kandi barakwemera mugabo wallahi uriri imodoka uje mu Rumonge uvuga ati je ndi cyamamare ukazogenda urose n'abantu batatu bakuzi bagufana muri Rumonge cyama sindi ko ndabesha none je sinakumenye nshitse ngaho je sinarisanzwe ndi muri industry ya film mu Rumonge abantu bigeze kuvuma bakamenyekana cyane babaye bajya bakinye Mugisha ije filme ya Mugisha vraiment nta muntu numwe atayibonye harura iyo monde y'ijya filme ya Mugisha na leo ngoja misi ntuzenya imisi si yonyene oya yesi yo misi umviriza ndakubwire cyane twebwe aho turonke izina ikintu kiriho none Mugisha uvanyemo ijya filme ya Mugisha yakinye iyindi filme twamenye ko niyi none meme naguciriyemo filme z'abarundi wowe gerageje kuraba zikurikiranwa n'abantu b'abaswahili tuvuze abaswahili Rumonge turayishiramwo Buyenzi turayishiramwo nihe handi nyibutse handi twoshira mu Giswahili mu Burundi nabahe bakurikira filme ndundi cyane cyane nakubwira ikintu kimwe filme ngaha mu Burundi turayikurikirana kandi cyane mu Rumonge cyane barakurikirana igiswahili ni nayo mpamvu abantu bahaba babakinyi ba filme bibaza kuri ku giswahili bagaca bibagira yuko turi mu Burundi uriko uranyumva ni nayo mpamvu kenshi naho dukora ata ahantu twigeze twinjira kumvo zuko twakora mu giswahili mugabo ubu unye n'izikirundi barazikina sivyo umviriza nizi Kirundi barazikina ujya kuzikina kose naho nyene ni kwa kundi nyene ugira ico gihe bakina Giswahili je nakina Giswahili gusa ya je nizi Kirundi twarazikina je filme ya mbere natangwe kuja ko kuri kamera yitwa Karorero yari ikirundi mugabo iyo si filme yavumye muri Rumonge gusa ino ntiyigeze hashika kandi yari mu Kirundi aho wovuga gute basi reka nikila novuga ati nikila mtu na bahati yake na nikila mtu na watu ambao wanamfahamu kuko ngaha muri Bujumbura ubunye hari umuntu akubwira ati bararavya afishe bakabona Dani ati kumbe filme ya Kinyedani naho Dani abarengana gusa tana kinye yarenganye gusa mukenda mukamushira kuri afishe ugasanga filme yawe irarabwe si kubera yakinywa neza canke yakinywa gute na wewe ahubwo ni kubera umuntu wasize no kubera ujya mu ntarimwo murumva
tugaca dufata filme zibiri tukazifatanya nizere ko Tambwe tumuzi ya Tambwe turamuzi Tambwe murazi ko akora kandi bagiye kuraba filme akina ngaha muri Bujumbura wallahi aragerageza kwitanga mu kwandika mu gukamera no mu gukina no mu byiza byose ari ntacanda akora mugabo kugira uzokumve ngo Tambwe ngo ari hiti sana hamwe n'umuntu wese amumenya umwana wese nk'ukunye bamenye bagasore bande ngo niko nawe azomenyekana biri kure nk'ukwezi nivyo nakubajije nivyo rege nakubaje ni kubera iki mugerageza gukora ibintu vyiza kandi ukatinga fresh ibintu bikagenda neza ariko ibintu byanyu ntibirabwe Igiswahili gusa kuko ni benshi bakina filme z'ikirundi mugabo batamenyekana nivyo rero nagomara kukubwira rero impamvu twayumvise ko ari kubera ko abaswahili mu gihugu cacu basi ari baki abakunde filme z'igiswahili aho ni mu ruhande rw'iki gw'intuzenya ubwo bakina filme z'igiswahili ngira nivyo niko mvuga niko wavuze kubera ko ari bake mu gihugu cacu ngira nuko no bivuga none ni ikihe kintu hanuye ku bantu bazikora kuko byanga byakunda gukora ikintu ugomba kwitega feedback none kubandanya ukora ikintu ubona ko gatera imbere naka sidavyumva neza naka kajambo wewe bahanura bakina Kiswahili cyane bakina z'ikirundi jewe ico novuga icambere kwanza dukundane urumva icambere dukundane tumenye yuko ntitugende muri filme kuraba umuntu ahubwo tugende kuraba igikorwa umuntu aba yakoze kuko hariho benshi binjira muri filme bagiye kuraba gusa umuntu batagiye kuraba n'ivyo yakoze oya kuraba gusa umuntu igenda ivatera muri filme nta kindi induru gusa akajya gakoma induru gasanga yacanganije abantu bangana nk'igihumbi bo borasobanuye ni kubera ko wenda mu gihugu cacu abakurikirana filme abakunda filme z'igiswahili canke abaswahili bavuga igiswahili abakunda ururimi rw'igiswahili ari bake birumvikana ariko hari kindi jambo wavuze noneho ngaha mu Burundi abantu benshi ntibagenda kuraba ngo histoire bagenda barabikurikira umuntu ni nakaya kinye isabu yo ndayiraba nta kindi okay ya biragaragara kubera ko ndakuravye nkaca ndaba nabandi bantu bari hiti suko bagusumba gukina bara nkakarorero urabona ko ubonye twavuga umukobwa ari hiti ubonye filme yiwe kirakundwa cyane ni Fanny Lavine urumva ankawe wewe ku ruhande rwawe haje umuntu akakubwira ati wewe Fanny arakurusha gukina wo kwishura gute ugerageze kwira n'ukuntu wiyize n'ukuntu wati n'ukuntu muzi mana we anutinye ngo kubera ko ngo biki oyaje nta muntu ntinya ico ni cyambere yego gusa nduba Fanny Lavine arakora arakina neza ari kintu wewe ugomba kuvuga ariko mumaze tena kubona muvukira kandi kindi nacho je sinshobora kuvuga ngo ndakina ngo kurusha Fanny oya kuko je sindibona yuko ndi hejuru cyane kuburyo novuga ngo abafana ahubwo ushobora nibo bashobora kuvuga ati meme arakina kumurusha Fanny cyangwa ati Fanny arakina kurusha meme apana je kuvuga ngo jewe ngo ndakina cyane ngo kurusha ngo Fanny umva nkubwiye yego abafana nivyo barashobora kubivuga ariko wibuke hari abafana fanashikira wowe udashikira rero jewe ndakuzi reka ndaguha umwana wa mama reka ndaguha inkuru umwana wa mama umuntu arashobora gukora ikintu akavuga ati nubwo nkunda Fanny ndamukunda ndi umufana wiwe mugabo meme arakora nubwo yabivugira ku mutima icyo je kiba kigize kiba gikwiye icyo nyene kiba gikwiye okay sawa bari bazije werekana kubaza Fanny wowe urazi ngere active ndamuzi n'uyu murakinana bien uramuzi compara we hagati y'umukobwa na Fanny ninde ubona reza udashingiye ku izina cyangwa gutinya cyangwa ku Fanny
jewe mu majambo make nta wongi wabo nta wuntunze muri abo bose suyu nta ntunze Sifani nta ntunze kweri jewe ibiganiro byose navuze barambaza ibintu by'abakobwa abantu bashoboye gukina ibintu nk'ibyo naramuvuka kubera ko nabona yuko ata wundi muntu ndahura nawe yo bashoboye kwactinga ntabeshi bose barakora kandi fana ari hit kandi abantu baramukunda sawa rero mwico kibazo hari abantu bonanirwa kwandika comment bivanye n'ukuntu bamukunda sawa ndere mvugije mukuri bivanye n'ivyo mbona kuko turiko turakinana ndamubona ubu hari ibintu amurusha na fana hari ibintu amurusha uyu nibe amurusha fani nibe harusha ivyo sicatse kubivuga gusa uyu hari ibintu amurusha umuco nimba wabivuze rero ugomba kuvuga byose ujya murusha izina unarashoboye gukina aha voilà uza kwijambo yavuze ngo ngabafana ngo nibo babacagura ego nje kumva yuko nzi ukuntu akina ndamuhaye ni kadro ya ndakurabira Chamamare avuze nti fana murusha izina nuko ko yagiriwe amahigwe ibikorwa vyiwe bigashika ku bantu ariko uyu amurusha kwatinga mu buryo bwose bushoboka ariko nubwo atagiriwe amahigwe yuko ibikorwa vyiwe bigira iki bishika ku bantu bose ico kirumvikana ni nkuko hamwe ni nkuko urabona njewe izina mfise sishatse kwiyemera hari abanzi benshi hari n'abanzi bashobora kuba ari benshi canke ntibabe benshi kimwe cyo sikuvuga yuko nshoboye gukina cyane kwactinga birenze harabandusha hari abantu bandusha batazwi sawa hari abantu bandusha gukina uwashize ngaho uvuga ati cyangwa baruri zero ariko batagiriwe ajya amahirwe yo kuba hit yo kugira izina cyo yo kumenyekana basirikire muri quartier nuko bimetse amena nibize ko bivuga mu bisanzwe biragaragara ibyo Chamamare avuze nkuko wavyumva nkuko nundi mufana yovuga ati fana yarutuye canke yaruta uyu fani birumvikana ariko rero tugerageje kuraba hano hanze harugwamo muri filme ndundi urumva kandi yabazana ubwo gwanko nyene saba fana ni babandi nyene bari muri filme bakagombye bamwe birirwa baduhanura bamwe birirwa barira ngo barababaye ariko bagera inyuma ya kamera bakazana ugwamo bagashaka kugira iki kubabazanya urumva ibinye ndabivuze kubera ko ari ibintu byari bihari mwebwe nk'abantu muri monde ya filme abo bantu mubahanuye iki sinja kure ndavuga ndatanga karorero ka hafi kubera ari ibintu byasirikiye cyane byashitse kure turavuga kuri Abel Ndiwayo na Fani urabizi ko benshi bagize iki ndaguha uravuga kuri Abel Ndiwayo na Fani uravuga ko byose byagiye bivugwa Abel ubamubeshera sinzi ko bamubeshe cyangwa ko ari kuri Abel sinzi bamubesha ko ajyamana n'abakobwa we uko yabivuze yavuze ko bamubeshera ariko undi we yavuga ko ari kuri urumva byabaye kumugaragara twese turabizi none ku bantu dubakurikira ni igiki nka mwebwe mwamuko muraduhanura cyane ni igiki mwokora kugira ngo muhindure ivyo bintu ni igiki muhanuye abo bantu ni bibazo bitatu nakubeshi ngiye no kubwira je ngoma mvuga kuri uko ndavyumva jewe bajya abantu bose baradekonye uko araba ivyo bintu byose byabaye kwanza uko ari batatu byose uko byabaye bajya n'abantu bakuze babiri batatu bavuye he kandi oya je mugiye byabaye ni batatu ni Libati Fani Abel okay ibijya bintu uko byose n'abantu bakuze kuko byabaye iyo bakoresha ukwitonda no kumanza kwiyumvira kugira bakora ibintu nkabiki kwara ko bijya bintu biri seri yaba yari bezi sawa ariko mugahe biri biseriye bakoze uburofu kandi je mumbabarire ndiko ndavuga uko ndabyumva kimwe cyo bijya n'ibintu byabaye ku bantu babiri bari babizinyanyemo kandi yaba bari bazi yuko industry irabwa na benshi kandi bishobora kuzana amajambo menshi ahubwo bari kuronderana inbox kugira bihere mani kuishi na mtu na beef sio vizuri ubayeho basuvuga ati reka jewe mvuge kubera ko bambone kari je ndi mukuru canke bambone kari je nshoboye kuvuga no suko bimeze ahubwo kimwe cyo narabonye aka video ntuze yakoze nani Mutoni Asia yavuze neza kandi naramwemeye gute ntibari kwirukira kuri beef bafitaniye ahubwo bari kwirukira kumara beef bafitaniye kugira sinema ndundi ibandanye imeze neza so ntibashobora kwiyumvira ko ibintu bavuze ati mbega byabashikanye hehe ku bafana babo okay ego urashobora kuvuga mu gihe uri kuravuga ukumva yuko ibyo uzuvuga biri fresh ku by'umufana wawe agushigikira ndiyo ariko hari n'abandi bataba bagushigikiye mu ibyo bintu kandi barabafana bawe
iyumvire rero mu gihe babandi batagushigikiye mw'ibyo bintu kandi bari abafana bawe hari abantu butakaje okay hari abandi bantu baba bakumenye bamenye ibyanyu batari babizi mu gihe rero bari kubihisha kandi iyo babihisha ibintu byari kugenda neza je ni mukuri ntakubesha sinaryohewe mu gihe nani Abel na Fani batandukanye bivanye niki bivanye nuko igihe bari bakiri kumwe hari inguvu zari zihari inguvu kandi urabizi kuko mwarakinanye filme My Family muregeranye niyo mpamvu nzamvuga uko onye njewe ikintu cyarambabaje cyane kuba baratandukanye sinabikunze nta nibyo nifuzaga kubera ko bari kumwe bajya babiri aho bageze ubu bari kugera ahantu kure kurushaho bari naguciriye mu biravuga ko bari bakundanya Abel ndi wayo na Fani Libata cavyinjiramwo baba ariho batangura umushwano nivyo canke sivyo ntibari bakundanye ku muntu mwari mwegeranye gukundana gute ningira arabizi biravuga ko bari bakundanye urukundo nyene kwa fiançailles hari ivyo byavuye mu beef ngo kwera Libata yavyinjiyemwo ngo Abel arafuha ni kiganiro Libata ivugi Abel arafuha ngo ntazi gutongoza ngo mani ngo yaguciye amazi ngo nuzi gutereta niko navyumvise ariko sinavyinjiyemo ariko nk'umuntu bari begeranye barakoranye filme My Family baraduga ruguru bamarayo imisi urabizi neza kiriya gihe bari bashushe mbwiza ukuri bari bakundanye cyane bari bakundanye Abel ndi wayo na Fani nakubeshe ntushake kuncurika James ubwenge icyambere na mbere Libata je ndamwemera kandi akora neza kandi kimwe mu bintu bigufi je Libata narabaye umufana wewe kujya cinema solo kandi n'umugenzi gusa nakubeshe ibintu yagize sivyo bijya bintu yabireka kandi yabireka ntivyari kugera hajya nico kintu randa kubwira ati iyo bose bicara kwanza bakamanza bakimvira ibintu bagomba bakore kimwe cyo kwico kintu ushaje kunyinzizamwo ngo bari bakundanye canke ni bari bakundanye jewe ubwo twakora filme canke sukuvuga ngo nukijye gihe gusa nari ndabaza no ivyo bintu by'inkundo bya love jewe ntavyo narinzi nta nivyo nabona kubera ko jewe urukundo n'urwo abantu babiri niba bari bakundanye ntavyo nzi ivyo byari iby'iwabo gusa je ndavuga nyimba kubugenzi baba bari bafitaniye canke kubugenzi bari bafitaniye mu kazi canke mu rukundo bari bafise mu kazi apana ivyo bya love je siyondi urukundo bari bafise mu kazi iyo barugumizaho mani je ntakubeshe ahantu Abel ari n'ahantu Fani ari aho bageze baba bageze harutaho basi ubiravye ninde ari mu makosa hagati yabo kuko umwe buri muntu wese nta muntu yishira habi buri muntu wese urazi ko yikunda ategezwa kushira heza wewe nka wewe ninde ari mu makosa njewe kunza aho bantu umuntu aho nzavuga ku ruhande rw'iwanje binafsi uko mbona bose baragize ikosa kuri jewe kuba bose umwe avuze undi akavuga nyimba ushaka kwirinda umuntu uzumwima umuntu kandi nyimba ushaka ko ibintu bihera uzurinde kuvuga wirinde kuvuga kugira hakuvuga cyane wumvirize cyane hanyuma wihorere aho ni mu gihugu ushaka ko ibintu bihera hanyuma urukundo rukabandanya mu kazi rero kuba bose baciye bavuga bamefanya makosa okay tukiri aho kuri vya Abel ndi wayo na Fani twabonye aka video kwakoresha umwanya kararenganye koresha umwanya avugiramwo ngo Abel na Fani ngo bahuye basabana imbabazi ariko nwihoje neza mu ka video nabonye imengo bangana ku bantu bagishika ku 8 kandi zineza ko abantu bashavuriranye ari babiri sinchaze kuvyinjiramo ariko ikindi cyongeko ibintu babigaragaje imbere ya kamera sivyo ariko mu gusabana imbabazi baje ari babiri ampisi yongera ko nabandi bantu 8 ico kintu kivuze kwiki my friend je nakubeshe uko vyoba kose naho bo barumva abantu oya aka video ntako naravye ngoma nishire kukibaza abajice bivanye na story avuze ubona uje kuri jewe naho bo abantu 500 ariko bakaba biyumviranye gusabana imbabazi je mvyo ndyohera cyane sinitaye ku bantu baba bahari babyumvise ngo kubera byabaye ari okay byo kuryohera uraho koresha umwanya bigaragara ko yagafashe yinyegeje sivyo muno mwanya abarundi presque bose barabizi ko ariho beef ariko ugiye kubikora mu kinyegero bimenya nde bimenya bajya abantu wamagaye 8 eske abarundi nabo bica bigenda gute kandi bifuza kubimenya yego niho magaze nimba bo babikoze uko atabwa ari kamera biri serious yo yarakameye neza yo yagakameye yinyegeje ariko muri kamera hakababonekamwe yuko akurikirana n'abantu 5,000 nimba ntibeshe mu Burundi turabantu miliyoni ariko ahonye ukaba wabonye mu isura ya Abel
na Fani nabo bandi bantu bari kumwe hari ikintu baba bakoze ngira ati ujya n'umuntu w'umugabo kandi ujya n'umuntu w'umugore bose bafite ubwenge barakuze sawa kuba bakoze ibyo onye bafite target yabo ntushobora kuvuga ko ibyo bakoze yo bari amabezi no ariko nyimba bo bahamagaranye basaba n'ikigongwe byo ndyohera cyane bashobora kuba bapanze basaba n'ikigongwe kiuficho ariko badaye bazoze gutanga ukuri rero gutomoye berekane yuko bo bari kumwe njaho ndumva byo bari fresh kurusha nta kibazo byo biteye muri make babigaragaje imbere ya kamera barundi bakabimenya byo bari fresh kuruta ko bikora mu kinyi n'uburunani nivyo bakoze ugwanko gwabo babigaragaje kugira abantu bemezwe yuko gwagwanko gwaheze bazobigarurire hajya nyene nubwo bazaba basabanye imbabazi ni sawa tu kuba biyumvire gusabana imbabazi ni ikintu ciza ariko jewe nk'ikintu cyamamare karaterera vyiza nuko bigaragaza imbere y'abantu bakabimenya nkuko nibindi bibi babigaragaje imbere y'abantu kuko muri no mwanya abantu mu bwonko bwabo haracarimwo ikintu kibi ko batarahuza naho babonye video ntibo vyemera ahubwo rero iyo video barayibonye bava biyumvira ibindi bintu amabeze yumvira ko okay merci beaucoup nagushimiye reka mbaze ikibazo cyanyuma meme ndabona uri umukobwa kandi ugeze mu bigero ejo ushoboye kugira umuryango nimbuta na office sinzi ndagara kuri Fanny Ravine afise abana muri mu bigero bimwe ashobora kuba kuruta imyaka ariko ngirageje kuraba umengo mugerageza kungana afise abana kandi hano hanze harugwaruka rudukurikirana bivanye na filme mukina urumva iyo uko muravuga ibintu ngo yaransabye ndamwima twararyamanye twaratswe kuryamana twapfuye ibi twapfuye yaranteze ndamwanka nakaye karorero nka wewe uwo muhanura wumva yo bari karatanga kugwaruka rudukurikirana cyangwa ku bana biwe umva just abantu turafise ishavu kandi ishavu rikoresha byinshi rikavugisha byinshi aha ndabizi nawe nyene Fana hari ndabizi sometimes ahora nawe nyene avuga ati bijya anye sinari kubivuga mugakumva zishavu byateye abivuga ugacu usanga yavuze nabi icya mbere nuko botsindisha vo bose si Fanny si uyu onye nani ya Beri si nani nde ujya wundi yitwa Libati bose bagatsindisha vo kuko ibintu bapfa ubwa mbere nibyo bapfuye kuzana kuri kamera ntibabipfiriye kuri kamera byabereye kuri kamera muzati ibyo bapfa babizanye kuri kamera bitabereye byabaye ntibyabereye kuri kamera yes urumva ntiyaba byavuga ati bujya muri jya filme yana twakinye ibi bintu twari twabigaragajemwo ati rero niyo mpamvu twabishize habona aho tuba tubitahura mugabo yarasavye ndamwima sinzi twararyamanye sinzi ndabivuge byose ngirane no ku kiganiro Dani yakoze hari ahantu yavuze ati Fanny hari ibindi mbitse ati ndabivuge bivuze ko Dani nawe afite icazi nawe ndamuziye na hamwe twagiye byerekana yuko ibi bintu byabo biri ku murongo muremure hanini yatwebwe tutari dukeneye ntibyari ari ngombwa babivuge rero mu ncamake kuba yaravuze ngo naka yaransabye cyangwa byaragenze uko mu ncamake si imvugo nziza imbere y'abantu nk'umuntu afise umuryango ankoro nka Beri ni umuntu w'umupapa afise umuryango kandi unashima usanga banakurikirana ibintu byabo ugasanga nk'umugore we ariko yumva avuga ngo Fanny ngo yaramusabye ngo Fanny ngo aramwima apana Fanny yaramusabye Fanny aramwima ngo Beri yaramusabye Fanny aramwima yofata mu mama we haje nitwara duhagaze urumva mu ncamake barihenze cyane egome ishavu ko asanzwe afise mama wiwe ibaze nk'umuvyeyi yakwibarutse ubwira wa mama ngo ico kintu ngo yaransabye ico kintu Jake nkivyumva navuga ati nosaba Imana nkasanga ari amakiki za kiki abantu bakora bigahereraho sivyo ntibibari seriye cyane kandi nubu nibaze ko nubwo yo bari kiki ibyo bintu biramaramaje nta muntu w'umufasoni yubaha yogenda kuri kamera ko makiki ibintu nk'ivyo wonye no ibyo bintu kiki uyikoze uyikora wizeye wewe uyikoze uba wizeye yuko abantu baza kugutahura ko ari byo urumva rero ngaho onyera hihendeye cyane
ankora afise umwana w'umukobwa niko numva numva usanga umwana ntambyuma ari mu myuma ari ibintu bigoye cyane urumva botsinda ishavu ari ico bapfa bagahamagarana bakabivugana canke jewe nkagusanga muhira nkagutuka ndi jenyene na wewe turi babiri gusa nkagutuka uravye n'abamakofu kayajya hanyuma dutaje nta shahidi nkifise nta cabona kiringaho inyuma yanje kizova kigenda kuvuga ngo urumva ngo vyagenze ukuntu ngo naramubonye ngo naka ngo nanaka ngo bako barashwana voilà birumvikana nukuri mu bisanzwe mutwihanganiye ikiganiro cyabaye kirekire ariko twashatse tuje ku muco w'ibintu kuntu tubibona kubera ko namwe muri mwebwe turabizi nubwo mutavuga hari abantu baba bipfuza gushikira naka ndumva no mubwira kubera udafite uburyo bwo kumushikira ukabura aho ubicisha niyo mpamvu jewe ngerageza gusakambura nkahiga abantu nkabivuga ko kugira ibintu bijagaragara nk'abakobwa mumenye neza ko ubwambure bwanyu ari agaciro kanyu gahagaze wa mukobwa mwiza uri mwiza ariko menya ko agaciro kawe gahagaze ku bwambure bwawe rero iyo ugiye wiyandarika ngo ndi mwiza ugaragaza amatako ugaragaza wiyandarika ngo barasabye ibintu nk'ivyo rero bivuze ari muri make nta muntu uza gusaba atazi ko usanzwe utanga rega bivuze ari nze yumvira gusaba abazi gusanzwe utanga usanga nyine ari bitutsi bashatse kumuvuga ugasanga ntuzenya si nani Abeli ntacu yamusavye Fani si Fani izo onya akabari birashoboka reka tubashimire na cyane cyane dushimira abatumire bacu ku mwanya wabo baduhaye mwiza meme ndagushimiye cyane murakoze nawe nundi musi karibu cyane kuri Budget Time TV turakira abashitsi kugira ngo bashikirize ivyumviro byabo Shama Mare toujours turagushimiye natwe turabashimiye ndapfuye hamwe okay turabashimiye tunabasezera aho mumwe wese aherereye agire aho aba yubahwe nukuri turabakunda cyane fyo nda subscribe kuri Budget Time TV ongera usharinge no kubandi ibiganiro babibone murakoze cyane ciao ciao naho butaha ni